imigenderanire ataba u Rwanda guhagirije Burundi abasoburundi bakora n'imigwi yo muri Kongo none u Rwanda ari bya Kongo rubicamo gute kaje niko ndabaza Kongo n'Uburundi tsaka imigenderanire yo gufasha no bya gisirikare none u Rwanda rubicamo gute. Reka nongere mbasuhuze cange ndabaramutse cange ndabahaye imiriwe mwese bivanye nabo muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Ikaze kuri Burundi News TV imbonesha kure imyirudende ikomeje kubategura ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta kandi agezweko ariko aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Iri ni ijwi rya Reverend Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Ngira ngo murazi neza yuko ari mu kiganiro yatangaga nyine ariko arishura kubamenyesha makuru bamubazaga kuri rero nyine yasobanura mu nyuma y'uko u Rwanda rwari rumaze kwagiriza Burundi cyangwa se kuvuga yuko Burundi buriko burakorana n'imihari imwe n'imwe na cane cane harimo imihari yaragize uruhara nihonye bwo kugera bayi mu Rwanda mu mwaka wa 1996. Ngira ngo murazi neza yuko Burundi bwararungitse ingabo nyinshi mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse ngira ngo muzi ibyagiye birashikira izi ngabo. Ngira ngo no mu minsi mike iheze twarabahaye inkuru yavugaga yuko ingabo z'abarundi zaraburiye ubuzima ari nyinshi cyane mu bitero biremere cyane zari zagabye ku mari M23 ziriko zirafatikanya n'aba FDLR ndetse n'abazarendo. Ngira ngo ibyo ngibyo ni ibintu abantu benshi basanzwe bazi. Leta y'u Burundi niyemera yuko rero nyine uwo mari FDLR ushobora kuba rero barakorana n'uwo muhari nyine mu nyuma y'uko ku rundi ruhande ngira ngo muzi neza yuko Burundi nabwo bwagiriza igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda yuko Burundi bwigeze kwagiriza igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda yuko baba bariko barakorana cyangwa se barafashije umarire ditabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi kugaba ibitero muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Ibyo ntago ariko mbizanye cyangwa se nabyo ariko nashaka kugarukaho. Ikintu nifuzaga kugarukaho ni ukubaza ngo Reverend Ndikuriyo ari hehe uno mwanya? Ese uyu mutegetsi uherutse kuva kwivuzwa mu makungu mu gisagara ca Dubai yoba ari hehe mu nyuma yuko gushika uno mwanya atamuntu numwe ariko aramuca iryera? Uyu numwe mu bategetsi mu Burundi asanzwe aravuga ari kijana cyangwa se afise ijambo remere cyane, ariko kandi ni numwe mu bategetsi navuga yuko bagiye baragira uruhara mu gutoza imbonerakure cyangwa se mu gutanga inyigisho z'imbonerakure. Kandi ngira ngo murazi neza yuko imbonerakure nyinshi zaragiye zigira uruhara rugiye rutandukanye nyine mu bikorwa bigendanye no guhungabanya umutekano cyane cyane. Binavuga yuko imbonerakure zararungitswe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibi nibyo byatumye rero ibikorwa by'imbonerakure ndetse n'ibindi bikorwa bimwe na bimwe byarateye umutima uhagaze mu nyuma y'uko rero mu gihe cy'amatora mu Burundi hakunze kwibonekeza imbonerakure zama zirakora ibara ndetse zikabasira abanyagihugu. Ngira ngo ibyo ngibyo murasanzwe mubizi cyane kuko bisanzwe bigenda biragaragara. Gushika uno mwanya abantu benshi barakomeje kugenda bibaza bati Reverend Ndikuriyo ari hehe? Uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Turaza kurabira hamwe amakuru akomeje kugenda avugwa ku magara y'umutegetsi, aho bivuga yuko amagara yiwe ashobora kuba yongeye gusinzikara, amagara yiwe ashobora kuba yongeye kwifata nabi cyane mu nyuma yuko yari amaze hafi ukwezi kose arungitswe mu makungu nyine kwivurizayo akaza kugaragara. Ndabibutsa yuko yaragiye mu mpera z'ukwezi kwa Ruhuhuma 2025, yaragiye mu mpera za nzero agaruka n'ubundi mu matariki ukwezi kujya kurangira nyine kwa Ruhuhuma. Ngira ngo yaragiye mu kwezi kwa nzero 2025. Gushika no mwanya yarabonetse rimwe, nabwo bisa naho ubona yuko nyine adafise imbaraga nyinshi cyane mu mashengesho yo gusozera uko kwezi kwa Ruhuhuma nyine. Ngira ngo murazi neza yuko buri wa kane wose usozera ukwezi CNDD-FDD yarateguye amashengesho agendanye no gushima Imana ndetse no kwiragiza Imana mu bindi bihe byose bisigaye imbere. Turaza kurebera hamwe aho uyu mutegetsi yo bari, ariko nanone turaza kwibaza ngo ese no kubera iki ingabo z'u Burundi zitariko ziravugwa ko zishobora kuvanwa mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ku munsi w'ejo harabaye inama ikomeye cyane. Ni inama yarabaye hifashishijwe ubuhinga bwa video conference. Ni inama yarongowe na President Emmerson Mnangagwa arongoye igihugu ca Zimbabwe, ni nawe ariko aratwara umuryango wa SADC uhurikiyemo ibihugu bishika kuri 18.
ni mu muryango kandi na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ibarizwamo, ngira ngo ni nayo mpamvu muzi neza yuko harabaye ibikorwa bigendanye nyine no kujya gutabarana cyangwa se gufashanya, nuko nubwo rero byarakomeje kugenda bigaragara neza yuko hatigezwe harabaho rero ibikorwa bigendanye no gutabarana nk'uko bisanzwe cyangwa se kugarukana amahoro nk'uko byagiye biragarukaho n'abanyepolitiki bamwe na bamwe, na cyane cyane abo muri Afurika y'Epfo, aho Afurika y'Epfo ari kimwe mu bihugu byari byararungitse ingabo nyinshi muri icyo gikorwa. Amakuru akomeza kugenda atugeraho rero akaba ashimangira yuko izi ngabo zitagiye zigiye kugarukana amahoro, ahubwo zagiye zigiye gufasha ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu bikorwa nyine bigendanye no kurabira hamwe cyangwa se mu bikorwa bigendanye no kwifatikanya mu guhangana n'umuhari wa M23. Gushika uno mwanya amakuru akomeza kugenda atugeraho rero nuko kuva igisagara ca Goma cyafatwa na Bukavu, ingabo z'ibyo bihugu nyine ziganjemo izaturutse muri Afurika y'Epfo ndetse n'izaturutse mu gihugu ca Malawi ndetse na Tanzania zaragoswe n'umuhari M23 nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru akomeza kugenda tugera rero avuga yuko iyi nama yarabaye ari uburyo bwo kurabira hamwe ibishobora gukorwa kugira ngo izi ngabo zibashe kuba nyine zocyurwa cyangwa se nimba zishobora kuhaguma. Amakuru twaronse nuko inama yemeje yuko abasirikare bagomba n'ubundi gutangura kuvanwa muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, ariko abanyagihugu b'Abarundi bariko baribaza impamvu igisoda c'u Burundi n'uburongozi bw'u Burundi buri mu gacereri, impamvu u Burundi butari ko burakurayo ingabo zabwo. Mu gihe ingabo z'u Burundi biboneka yuko zoba zarahuriye n'uruva gusenya muri no ngwano, aho muri Kivu y'Amajyepfo amakuru adushika uno mwanya operation ya M23 yamaze gusenya bato ya 10 y'ingabo z'u Burundi. Ni ingwano ikomeye cyane, turaza no kurebera hamwe muri kino kiganiro cyacu. Ikaze kuri mwebwe mwese mubandanye mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu, ikaze kuri mwebwe mudukurikira muri uno mwanya, abadukurikira by'umwihariko muherereye nga mu Burundi mu makayitsiye amwe namwe mu bisagara bimwe na bimwe, abatwumviriza bari ku mitumba imwe n'imwe ndetse no mu bigwati byose, mwese ndabahaye ikaze muri uno mwanya. Turi kwa gatanu, turi kwigenekerezo rya 14 ukwezi n'ukwa gatatu cange ntwarane 2025. Ikaze kuri mwese kuri no monesha kure, ikaze kuba twumviriza bari mu bihugu bibanyi cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini n'abari mu makungu ya kure, mwese turabahaye ikaze mu bandanya mutwumviriza mu rurimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda kuri no mbonesha kure yacu. Ikaze kuri mwebwe mwese rero nyine abari muri Amerika, abari mu bice bimwe na bimwe bitandukanye cyane cyane muri za Michigan, abari muri Los Angeles, abari New York, mwese turabahaye ikaze, abari cyane cyane ku mugabane w'Uburaya, abari Irlande mu gihugu cy'Ubwongereza, abari mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, mwese turabahaye ikaze, abari hose mu gihugu cy'Ububirigi, abari muri za Canada, abari mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, mwese turabahaye ikaze. Ndagusaba upyonde kwanditse sabune kugira ngo ubane natwe mu biganiro byacu. Ushobora gutanga ibyumviro byawe nyuze ngo muri komanteri, ubundi tukabana nawe ukabana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Gushika uno mwanya ngira ngo turatangiranye n'ijwi rya Reverend Kuriyo, umunyabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Abamuzi neza bazi neza yuko umugabo atajya agira ubwoba na gatoya, ndetse banemeza neza yuko adatinya umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ibyatumye akomeza kugenda yibonekeza amatati hagati yiwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Reverend Kuriyo rero bivugwa yuko nubwo ikiringo cye cyosozerewe nyine cyangwa se cyararangiye, ariko Variso Ndayishimiye byaramubanye ihurizo rikomeye cyane kubasha kugira ngo abashe kuba nyine yamubana muri ubwo burongozi bw'umugambwe CNDD-FDD. Abegereye CNDD-FDD bamenyesha yuko Reverend Kuriyo yarubatse ikintu kiremereye cyane, ndetse afise abantu benshi bamushyigikiye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Reverend Kuriyo bivugwa yuko yoba yaratoje imbonerakure ndetse azishyiramo ibyiyumviro bitandukanye, aho benshi batajya umunwa mu kugaragaza neza yuko imbonerakure ari nk'igisirikare cya Reverend Kuriyo, ibituma rero afatwa nk'umuntu ukomeye cyane nga mu Burundi. Ngira ngo murazi neza yuko yagendeye amazone yose mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD. Ngira ngo ababyibuka baherukaga kumubona neza n'ubundi mu bikorwa bya Chimucha Mapenduzi cyangwa se mu bikorwa bya CCM n'umugambi uri ku butegetsi mu gihugu cya Tanzania, aho berekanaga n'ubundi indongozi nkuru zishobora kuzoserukira uwo mugambwe mu myamamazo ndetse no mu matora yimirijwe mu gihugu cy'abanyi cyo Tanzania.
hari abavuga yuko Reverend kuri ubundi yoba anashigikiwe cyane n'uyu mugambi ukomeye cyane uri ku butegetsi CCM muri mu gihugu ca Tanzania, ariko kandi yakiyongera yuko ari umunywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo muri leta ya Equatoria. Ibi byose ni bimwe mu bintu bimuhereza ijambo riremereye cyane ndetse no kugaragaza neza yuko afise ijambo rikomeye cyane nga mu gihugu cy'u Burundi. Numwe mu bantu bagiye bagaragaza ndetse baranerekana yuko rero bashigikiye ibikorwa by'imbonerakure, nubwo abanyagihugu benshi bavuga yuko ibikorwa by'imbonerakure atari byiza, ariko kandi inshuro nyinshi nyirango mwaragiye muramubona aravuguruza umukuru w'igihugu cy'u Burundi, aho benshi babonye ingwara ryarafashe Reverend Kuriyo bakavuga yuko iri ngwara yiwe yofise ayihuriye na politike. Leta y'u Burundi nta kiyeregeze irabyishura ko icakora ubweruka kugaragara nyine avuye kwivuriza mu makungu. Reverend Kuriyo yaravuze yuko nyine ashimira umukuru w'igihugu kuba yaramufashije kuba nyine yaragiye kwivuriza mu bitaro bizimye ndetse bifise ubuyinga bwa none. Gushika uno mwanya Reverend Kuriyo yaramaze kwese kose agwaye ndetse yarageze n'igihe cyo kujya muri koma nkuko byagiye bigaragara, ariko kandi yarongeye kuboneka n'ubundi ku cyumweru cya kane gisozera ukwezi kwa Ruhuhuma 2025 mu mashengesho yaberenga mu gisagara ca Bujumbura, yarateguwe n'umugambwe CNDD-FDD. Ngira ngo ivyo ngivyo murabizi yuko nyine buri wa kane usozera ukwezi haba ibikorwa nyine by'amashengesho. Amakuru akomeza kugenda atugeraho muri uno mwanya avuga yuko usibye ko gihe nabwo yaragaragaye ubona yuko nyine atambaraga nyinshi afise, ubona yuko nyine nk'umuntu wari umaze igihe kinini agwaye asa n'uwongeye kwitanga akagaruka nyine. Yarashimiye abanywanyi b'umugambwe ingene bariko baritwara mu gihe himirijwe amatora mu Burundi cyangwa se no mu bindi bice hama havugwa amajambo atari meza, ariko abanyagihugu bakaba bavuga yuko nyine biteguriye neza amatora, nubwo bavuga yuko hariko haribonekezamo utunenge tumwe na tumwe tugiye dutandukanye. Uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ntiyari yongera kuboneka gushika iko gihe. Nubwo rero hadakunzwe kugenda hagaragara amakuru agendanye nawe, ariko kandi imbere numwe mu bantu bakundaga kugaragara cyane mu bikorwa by'umugambwe CNDD-FDD. Gushika uno mwanya benshi bariko baribaza ibyaba byaramushikiye. Amakuru yizewe, amakuru yo kwizerwa twakuye rero nyine kuri bamwe mu bari imbere muri CNDD-FDD avuga yuko uyu mutegetsi n'ubundi amagara yiwe atakomeje kumera neza nubwo yagaragaye icyo gihe, ariko kandi bikaba bivugwa yuko haba hari umuganga ujejwe guca aramukurikirana nyine. Hari n'amakuru avuga yuko ashobora kongera kurungikwa nyine mu bitaro byo hanze mu makungu, kumva yuko nyine amagara yiwe ashobora kongera gusinzikana. N'ubundi uyu waduhaye makuru yaravuze yuko ikibazo kiri mu mahaha yiwe nkuko byoma bigaragara. Ngira ngo murazi ubwo rero yaragwaye amahaha yiwe na cane ntabwo yarameze neza. Ejo bundi narakoze ikiganiro, umwe rero mu banywanyi bacu aravuga yuko ndiko ndabesha, ndiko ndavuga amakuru atari yo nyine, aho yavuze yuko yarari kumwe nawe. Ariko ndababwiza ukuri yuko nyine guturuka ku cyumweru cya kane gisozera ukwezi kwa Ruhuhuma, Reverend Kuriyo ntarasubira kugaragara mu ruhame, ntarasubira nyine kuba yokongera kuboneka. Ntabwo tuvuze yuko yoba arembye cyane, ariko kandi amagara yiwe ntiyifashe neza. Ayo niyo makuru duhejeje kwakira muri uno mwanya twagira ngo tubashikirize. Uriya Reverend Kuriyo rero nyine numwe mu banashigikiye ibikorwa by'imbonerakure, ndetse imbonerakure ngira ngo murazi neza yuko zararungitswe mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nazo zaragiye kwifatikanya n'ingabo z'u Burundi. Kugera ubu ingabo z'u Burundi bivuga yuko nyinshi ziri ku mapozisiyo amwe namwe mu gisagara ca Uvira, izindi zikaba ziri ku mapozisiyo mu bice bimwe namwe bitandukanye ku mbibi z'u Burundi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mu buryo bwo kubuza umuhari M23 kuba wakwinjira mu gihugu cibanyi muri iki gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ariko kandi abarundi barafise ikibazo mu nyuma yuko bavuga yuko igisirikare c'u Burundi kibereye mu gacerere, abanyagihugu barafise ikibazo kiremereye cyane. Ngira ngo ku munsi w'ejo mwarumbirije inama yarabaye hifashishijwe ubuhinga bwa video conference. Ni inama igira iya gatatu nyine ku kibazo cy'ingabo za SADC ziri muri Kongo. Ni ingabo nyine ziganjemo izaturutse muri Afrika y'Epfo, bivuga ko yaba yaranarungitse ingabo nyinshi, hakiyongera yuko izindi zararungitswe ziravuye zaravuye n'ubundi mu gihugu cya Malawi, ndetse n'izaturutse mu gihugu cya Tanzania. Iki gihe ku munsi w'ejo haremejwe yuko nyine
izi ngabo zigomba gutahukanwa. Ngira ngo murazi neza ko zararungitswe guturuka 2023 ni inama yari irongowe na Perezida Emmerson Mnangagwa arongoye igihugu ca Zimbabwe anarongoye SADC kugeza uno mwanya. Abanyagihugu bariko baribaza bati niba imiryango nk'ingi irafata ingingo yo gucyura abasirikare bayo barakomerekeye ku rugamba kumvo zo kugira ngo bavuzwe neza bahabwe ubuvuzi bwiza nyine bace baranasubira mu kazi, ndetse n'inkomere ndetse n'ibiziga by'abaguye muri iyo ngwano. Ariko kandi uno mwanya mu Burundi nta na rimwe biraboneka yuko hari umusoda n'umwe yazanywe cyangwa se umusoda n'umwe yoba yapfiriye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Abasirikare b'u Burundi na cyane cyane umuvugizi w'ubushikiranganji bwo kwivuna abanzi Brigadier General Gaspard Baratuza yama avuga yuko nyine ata kibazo na kimwe abasirikare b'Abarundi bari ku mapozisiyo yabo neza bariko bararongura ibikorwa byabo. Aya ni amajambo ubwe akunze kugenda aratangaza, akavuga yuko ibiriko biravugwa ku mbuga ngurukana bumenyi canke ku mbuga nkwaniro bariko barifashisha ama software cyangwa se ama application y'editinga na cane cane ngira ngo murazi ama application y'editinga amasanamu aho yavugaga yuko bafata nyine impuzu z'igisirikare cy'u Burundi bakayambika ibiziga by'abandi bantu kugira ngo biboneke igisirikare cy'u Burundi cyotakaje abasirikare benshi. Ariko nyamara ndabamenyesha yuko igisirikare cy'u Burundi kiriko kirahura n'ibibazo biremere cyane. Dusubire inyuma gatoya, mu ngwano yarabaye kuwa mbere w'inondwi turimo ndetse no kuwa kabiri w'indwi turimo ikaziba aho muri teritwari ya Warungu mu ntara Kivu y'Amajyepfo, ingabo z'u Burundi zibarizwa muri batayo ya 8 n'iya 10 zarahuye n'akazi katoroshe ndetse zinahatakariza bikomeye cyane abasirikare benshi. Aya ni amakuru akomeza kugenda aratugeraho. Amakuru twamenye nuko rero nubundi izo ngabo zaraguwe gitumo n'umuhari M23 irazirasa ku buryo rero abenshi mu bari muri iyo batayo ya 10 barishwe, naho rero abandi baca barakomereka bikabije bigera naho rero mu nkomere n'abapfuye atanumwe wabashije gukugwa aho ngaho ku mirongo y'imbere ku rugamba. Mu nyuma y'uko rero umuhari M23 wamaze kugenda nyine urabafatana ibyo bice ndetse urabagwa gitumo. Nkuko bikomeza kugenda bigaragara, umwe mu bamenyesha makuru bacu kandi arakorera murasazuba bwa Republika Iharanira ya Kongo nyine yamenye yuko M23 yarateye ingabo z'u Burundi iturutse mu mpande nyinshi cyane, ndetse igice kimwe cy'ingabo z'uyu muhari kikaba cyaraje cyambaye impuzankano canke impuzu isa n'igisirikare cy'u Burundi, ku buryo rero abarundi bayibeshyemo bagize ngo ni bagenzi babo bari baje kubaha umusada. Aya ni amakuru yakomeje kugenda aravugwa ndetse aranemezwa n'ibimenyesha makuru bimwe na bimwe byo mu gihugu cibanyi cy'u Rwanda ko rero nyine iyo operation yoba yarasize n'ubundi iheruheru cyangwa se yoba yarakubise bikomeye cyane ingabo z'u Burundi, nkuko bikomeza kugenda bigaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho. Kandi imboni za Burundi News TV kandi muri Kivu y'Amajyepfo zihamya yuko ibi byaje kuviramo ingabo z'u Burundi gukubitwa ku buryo rero batayo ya 10 yarasenywe n'imirwano, bitewe nuko rero abenshi mu bari bayigize batakaje ubuzima, abandi baca barakomereka kugeza ku rwego rw'aho abasirikare bo muri batayo ya 8 ije gutanga umusada n'ubundi bananiwe gucikisha imirambo cyangwa ibiziga n'inkomere, ubwo nabo nyine baraswagaho bikomeye cyane bagaca barakwira imishwaro. Amakuru avuga yuko iyo bato ya 8 y'ingabo z'u Burundi ubwo rero yajyaga gutabara iya 10 yasanze M23 yabinjiyemo ndetse yanabagose, ihitamo rero nyine gukizwa n'amaguru cyangwa se gukizwa nayo bameze mu nyuma yo gusukwaho rero umuriro w'ibisasu. Iyi migwano yarabereye muri aka gace ka Kiziba. Amakuru avuga yuko nyine u Burundi bwahitakarijemo abasirikare benshi barimo 3 bo ku rwego rw'aba officier, mu gihe benshi barimo rero nyine n'ubundi barimo uwitwa Ndikumana Claude barafashe afise ipeti rya majoro, ngira ngo mwaramubonye ku mbuga ngurukana bumenye. Ngira ngo abenshi mwakomeje kugenda muranakurikira ayo makuru yiwe. Amakuru avuga yuko uyu mu majoro yari yungirije uwundi wari urongoye ibyo batayo, bivuga ko nyine abandi bari kumwe bo baracitse cyangwa se barahunze, mu gihe we n'abandi bari bakomeretse
ariko uyu nguyu yari yakomeretse nyine ahita afatwa n'umuhari wa M23. Abanyagihugu b'abarundi baribaza impamvu igisoda c'u Burundi kitariko kiravana abasirikare b'abarundi muri Kongo mu gihe abandi bo mu bihugu bitandukanye barimo barafata ingingo yo kubavana muri ivyo bice, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga canke nk'uko bikomeza kugenda bitugeraho muri rusange. Amakuru avuga yuko rero abanyagihugu b'abarundi bakomeza kugenda baragira impungenge zingwana yuko yabera mu buseruko bwa Kongo, mu gihe babona yuko ingabo z'u Burundi zivuye muri ivyo bice nyine cyane cyane mu gisagara ca Uvira ndetse no kuri izo mbibi umutekano waca uramira neza cyane. Gusa ubu ngubu barafise impungenge z'uburyo umutekano ushobora kuzomera mu gihe himirijwe amatora mu Burundi. Reka mbashimire abadukurikira, tugaruke mu kanya turebera hamwe ibindi bikomeje kugenda biravugwa.